Ndakuramukijeho bandanya kubana natwe nkushimira wowe wafyonze sabone ndetse nawe utarafyondako nkushishikariza gufyondako kugira uje urashikirwa n'amakuru inkuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure. Turi ku munsi wa gatanu w'igenekerezo ni irya 23 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka ni 2023. Kunyuruza abantu no kudahana ababikora biri mu byaranze imyaka itatu y'ubutegetsi bwa Ndayishimiye. Aho Perezida Ndayishimiye ashikiye ku butegetsi harabaye agahengwe k'amezi abiri mu bijanye no kunyuruza abantu bakaburwa irengero. Kuva ku wa 20 z'ukwezi kwa gatandatu 2020 gushika mu mpera za Myandagaro 2020 vyo kunyuruza vyasa n'ivyahagaze. Abanyurujwe kuva muri Nyakanga 2020 kuva ku wa mbere z'ukwezi kw'icenda 2020 gushika ku wa 31 z'ukwezi kwa 12 2020 kunyuruza vyarasubiriye kubaho kandi vyakozwe cane n'iperereza ry'u Burundi benshi bita documentation HCNR. Bamwe mu barongoye iperereza mu ntara barakoze ishano. Akarorero ni Colonel Felix Havyarimana yatwara iperereza imuramvya yasohoye abasore babiri aribo Bienveni Ndacayisaba na Jerome Ntakirutimana mu gasho k'igipolisi imuramvya kw'igenekerezo rya mbere z'ukwezi kw'icenda 2020. Kuva ico gihe narigera avuga iyo yabashize. Inyuma yaho Felix Havyarimana yarajejwe iperereza mu gisagara ca Bujumbura. Ubu akaba ageze mu ntara ya Muyinga kandi naho nyene yarabandanije amabi yo kunyuruza abantu afatanije na Shabani mubona harongoye imbonerakure. Aha twokwibutsa inyuruzwa ry'umunywanyi wa CNL Viateur Inzigo mu ntango z'uyu mwaka w'2023. Akandi karorero ka 2020 ni ivyakozwe na Gerard Ndayisenga yatwara iperereza mu ntara ya Mwaro kw'igenekerezo rya 8 z'ukwezi kw'icumi 2020. Ndayisenga yahagaritse abanywanyi ba CNL indwi bavuka muri komine Kiganda mu ntara ya Muramvya. Kuva abafashe batanu ntibigeze basubira kuboneka. Gerard Ndayisenga ntiyigeze abazwa iryo bara. Mu mwaka w'2021 ibara ryaraguye. Uwo mwaka niho Reveriyano Ndikuriyo yatorwa kurongora CNDD FDD. Mu vyo yihutiye kwabaye gushiraho urwego rw'iperereza rw'umugambwe, yongera hashiraho akarwi kamwegereye kakoze ibara mu kunyuruza abantu. Ako karwi kari karongowe na Brigadier Vianney Rwasa yarajejwe umutekano wa Ndikuriyo agakorana cane n'umushoferi yitwa Daniel Bigirimana wo ku ngoro nkuru ya CNDD FDD. Ako karwi kakoranye kandi n'akandi ko mw'iperereza rya gisirikare kari karongowe na Lieutenant Colonel Libere niyo nkuru afadikanije na Adjudant Major Onesphore Ndayishimiye batazira Buradoke. Abo bantu barakoze ibara banyuruje indiri z'abarundi barimwo Elia Ngomirakiza yatwara CNL muri komine Mutimbuzi, umuryango wa Alexis Nimubona wo mu Midodo muri komine Rumonge, umunywanyi wa CNDD FDD Christian Ndizeye batazira Bareze, Amuri Kwizera Jean Marie Vianney Badogomba, Umutama Juvenal Ndereyimana na Maître Tade Kantungeko ndetse n'abandi benshi cane. Abandi bakoze ibara bari abarongoye imbonerakure mu ntara. Shabani Nimubona azitwara imuyinga yaravuzwe mw'inyuruzwa rya Pastori Joseph Sinzubwenge wo mu Ruzo ndetse na Eustache Miburo yakorera diocese ya Muyinga. Uwundi yavuzwe cane ni Musafiri niyo nkuru yatwara imbonerakure mu ntara ya Ngozi, naho yahanywe kubera igandagurwa yakoze mu ry'umukozi yakorera umudandaza akomeye muri CNDD FDD Ngozi. Musafiri niyo nkuru niyigeze abazwa abo yanyuruje. Abel Ayishakiye atwara imbonerakure mu ntara ya Kirundo niwe wundi yavuzwe mu mabakomeye. Muri Nyakanga 2020 Abel Ayishakiye yavuzwe mw'inyuruzwa ry'icegera c'umukuru wa Sesi Kirundo Oscar Nahimana. Nayo mu mwaka uheze naho yavuzwe mu bwicanyi ndengerabutungane bwakorewe uwitwa Kambayingwe. Abakoze aya mabi yose ntibigeze bahanwa. Perezida Ndayishimiye yaremeye mu mwaka uheze ko hariho abantu banyuruzwa kandi ko harimwo abo mu nzego z'umutekano babifisemwo uruhara, ariko nta cakurikiye. Ndondeza yaramurungikiye intonde z'abanyurujwe ariko ntaco yabikozeko. Bamwe mu bakoze ayo marorerwa baradugijwe mu mabanga, abandi barungitswe mu bikorwa vy'umutekano muri Somalia n'ahandi, maze baba barashimiwe. Mu mwaka w'2022 n'umwaka w'2023 kunyuruza abantu bakaburwa irengero vyarabandanije ku rugero rutangana n'urw'umwaka w'2021.
Nayo mu yariko aravurwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nuko i Nyarugusu mw'ikambi ihaye indaro impunzi mu gihugu ca Tanzania hariko haravurwa ububisha bwo kwonona imirima y'impunzi. Twari tuzi ko kubera uyu munsi wegereje bazotureka, none raba badutemaguriye imirima y'ibitoke muri zone y'Icumi izuba riva. Birateye ubwoba ukuntu bazana imipanga mishasha, bitwibutsa ivyo twaje duhunga, bikatwereka ko natwe tuzohava dutemwa cane twicwe nk'uko batemagura imirima yacu. Ibivugwa n'impunzi z'abarundi ziyamiriza urwo ruyeri rw'igipolisi ca Tanzania n'abajejwe gucunga ikambi. Nayo muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo muri Kivu y'Epfo, impunzi z'abarundi ziri mu makambi ya Rusenda ndetse na Murongwe muri teritwari ya Fizi zihanzwe na vyinshi. Bavuga ko bavuga ko baba mu nzu zashaje kandi batagira ibikoresho vyo kw'ishure. Kuri ivyo hiyongera ko ibifungurwa bidakwiye. Ipamu iduha amadorari 12 buri kwezi ku muntu. Ayo ntaco avuze kuko ibiciro kw'isoko vyaraduze birenze. Bikavugwa na Nowa Nkurunziza, impunzi iri i Murongwe. Muri ako gace abasaba ubuhungiro basanzwe mu bigo barindirizwamwo bavuga ko bafise ingorane nyinshi. Dushika 80 tukaryama mu kigangara kimwe kandi turonka nabi utwo dufungura. Bikavugwa na Aimable N. Muri Nakivale mu gihugu ca Uganda hariko haravurwa ubukene burenze. Mw'ikambi y'impunzi ya Nakivale bama nabuze ivyo kurya kenshi kandi biteye amakenga. Iyumvire namwe impunzi zigiye gusohoka ku bwinshi kubera ko zitakironka udufaranga two kwongereza ibifungurwa twa buri munsi. Iyo ngingo itegerezwa kuja mu ngiro muri Mukakaro buca gutangura. Abamerewe nabi bonyene bageramiwe nibo bazobandanya baronka ibifungurwa vyose n'amashiringi y'Ubuganda 24,000, ni ukuvuga amadorari 6 n'igice. Bizogabanywa gushika ku rugero rwa 30% ku mpunzi biboneka ko zibeshejeho bisanzwe. Abandi nta mafaranga bazoronka nk'uko bavyidoga. Basabwa kuja hamwe bakaraba udukorwa tubinjiriza amafaranga bakorera hamwe. Twashaka ko impunzi zibeshaho, zirafise ubumenyi n'inguvu kandi zirashobora kurima, korora canke kudandaza n'abandi bantu bose b'Abaganda. Uko akaba ariko abakozi ba HCR bagerageza kubishura. Nayo amakuru dukura muri HCR akaba avuga ko umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi hari akaryo ko gukebura isi yose ngo yibaze uko abantu bahunga indyane n'agatotezo bamerewe. Impunzi z'abarundi ziri mu karere ka Afurika y'ubuseruko zisaba ko umunsi wazihariwe koba akaryo ko gusununura uburyo babayemwo mu kurindira ko batahuka ata gahato iwabo. Ibiharuro bishasha vyerekana ko impunzi z'abarundi ziri mu karere hari zirenga 261. Tanzania yonyene ifise igice cabo mu gihe Zambia ifise bakeya hirimwo 3,500. Umunsi wahariwe impunzi ni umunsi mpuzamakungu ufise intumbero yo guhimiriza impunzi zo kw'isi yose. Uhimbazwa kuwa 20 ruheshi buri mwaka. Ukaba waremejwe mu mwaka w'2001. Ico gihe hari kuri yubile y'imyaka 50 hashizwe umukono ku masezerano yo kuwa 28 Mukakaro umwaka w'1951 agenga impunzi.